marché financier kwidakomera biro nk'uburyo amabanki basa place y'amahera assurance ni ikintu gifite amafaranga menshi aje guprasa kuri marché. Les assurances mu bindi bihugu zirafinansa development gusa kuko n'amahera ari place yunzasoka bizo za bikomozande bijya byo kwendereza amasinistre nizama biriko biraba mbere kugira yistabilize ala place amera ku mafina marché finance birikomeye. Wabona yuko ibintu byose kubera biza bitateguwe neza yuko Portugal asanga biko birakomeye. Marché finance ni destiny gufasha kwa mahinguru yaronka uburyo dorontero amwe uronka kazisha no ku myaka 10 n'itanu miliyari n'amamiliyari. Hanyuma rero nk'uwo amadovize nayo yabashagira amahinguru njogira amahinguru utaciuronka utegetse usabwe kurongereza importation nibikunda. Banki nkuru y'igihugu iheruka gusohora raporo ijanye na politike mu by'ubutunzi y'amafaranga, politike monétaire na politike mu by'ubutunzi. Muri ico cegeranyo harasohoka ibintu byinshi rero ingene ubutunzi babyifasha. Tubyihweje tukabaza tukaraba mu isanzwe banki nkuru y'igihugu ibijejwe iki. Ijeje bwa mbere kuturabira gukontra amafaranga dukoresha mu gihugu cyo bita emetramo n'amafaranga dukoresha aya mabiye mubona izi note kuzikoresha hanze kuzizana kuzistoka no kumenya igihe bikenewe kuza ziraja muri circulation mu gufasha kw'ibintu kugura ibintu mu kubona ibintu agaciro kavyo n'ibindi. Ikindi ni mu bijanye na politike y'amafaranga yayo hanze ingene avunjwa ubisanzwe amafaranga y'agaciro. Hakaba harimo na nibi bijanye na politike y'amafaranga mu gihugu no kuvuga ni ryara amafaranga bakwiye kuyaha amabanki canke n'iki kuko n'ubundi kiba nk'ukumengo niyiraba ibikogwa by'amabanki yose canke ayo microfinance bimwe kuraba yuko ivyo ari karakora bitari kubica ubutunzi bw'igihugu. Niyo kandi ushobora kugurana amabanki y'ubudandaje bayita ko ni nk'ibanki y'ayandi mabanki kandi yose ibikora kugira igumira aba neza yuko ibiciro bitaduga cane kandi umwimbo mu gihugu wiyongera. Kugira ibiciro rero ntibiduge nuko amafaranga atagurira nataca afatiyeko kugira umwimbo wiyongere nuko abagwiza umwimbo nuva ibikorwa byo kugwiza umwimbo reinvestissement. Berbere itegeza kugumira aba yuko hariho equilibre no kuvuga kuraba yuko amafaranga ari karinjira mu gihugu atuma umwimbo wiyongera canke n'iryari bikenewe. Iyo equilibre itegeza kwama ihari nico gituma ibanki nkuru y'igihugu ari ikintu gihambaye mu buzima bw'igihugu no kugira yigenye imikurikirana ivyo bintu kuko hariho abahinga mu by'ubutunzi tuzi twize kuva kera bavuga ibintu bibiri. Bamwe bavuga bati amafaranga yongereye mu gihugu ibiciro bica biduga. Harabari nabo bavuga bati iyo amafaranga yongereye mugabo yajana mu bihugu byo kugwiza umwimbu arashobora gutuma ibintu bimwe production iduga kubera amahera yaronse abategerezwa kuyakoresha mu kugwiza umwimbu. Iyo equilibre rero ugumunigana nayo iyo bita kura monetariste na kura kendi ugumunigana nayo kugira igende neza. Hama berbere yakoresha ibintu bibiri reserve obligatoire n'amafaranga ibwira amabanki ati bika ubiko bw'banki nkuru y'igihugu kandi ntibayare n'iminera. Hama kugira amabanki ashaka kurondera amahera akoresha azarondera ingene yoja mu banki nkuru y'igihugu hanyuma banki nkuru y'igihugu izirabwira ati amafaranga muje gutora iwacu agugwa guki no bita taux directeur. Donc ibiguranya amabanki kuri ku nukuvuga rero iyo nyungu berbe yakamabanki iyo berbe yongereje ibikira yabuza gutanga amadeni kuko n'amabanki atagenda kuduza taux d'intérêt. Iyo naho igabanije niho kwabwira tuti turagabanije genda mutanga amadeni cyangwa murabe ingene economy y'utu mugizwe navyo ugabanije taux directeur nuko ibindi biho bituma umwimbo ugwira biba bihari. Ega n'abantu swa amahera none naho bashaka kugwiza umwimbo ata muyaga nk'ubu kuyuhari ataye mabara kugira transport igenda neza
nyimba abantu baruse credit bashaka kurangura n'ibintu hanze bakoresha byo hanze bakabibura umva bica bigenda gute bakabibura ivyo bitoro bikabura canke ivyo bakoresha byose bikabura nimbureza mu dugiza internet n'ibintu byinshi abantu kugira ngo izo mwimbu baheza ngo bakenere ivyo rero bitahari n'amategeko meza byatwa mu mbere badafere bitahari sukuvuga yuko berbe irikaba ryo tucubona yuko umwimbu nyene wiyongereje byaragaragaye no mu minsi heze aho amahera yaduze cyane kubera abantu baronka inyungu berbe yemera gukibasubiza igici amahera isubiza amabanki yatanze ku bantu bagiye gukora amakredi y'ubwiza umwimbu bagasanga amakredi yagiye mu bantu bamwe bakanabahombera atacakoze cyo ubwiza umwimbu kigaragara urumva rero umuntu avyihweje ukaraba icegeranyo Banki Nkuru y'igihugu yasohoye ugacuraba rimwe vya inflation ibi by'ibiciro ngene biduga n'ubundi Burundi nibwo bugifise ibiciro byo hejuru ugifise ibiciro bitari munsi ya 10%, ekonomi yawe bigwaye bimwe bikomeye. Utugifise inflation ya 70% yarabaye 30, 40, 20 n'ibindi niki, aho ubutunzi abantu bari mu bibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi. Ugiye ukaraba rero muri icyo buceganyo ukaraba ico bitaye inflation ibiciro muri bindi bihugu duhaniye muri aka karere. Nimba twe turi kuri 20%, 20 irenga kwijana, mu Rwanda ni 4.8%. Mu Buganda ni 3%. Muri Kenya ni 4%. Muri Tanzania ni 3%. Izo eko umva ko zidahuye. Tegetse ni bavyumve. Kandi babona to directeur iri hasi. Mu Rwanda ni 6.55%. Mu Buganda ibice 9. Muri Tanzania ibice 5. No muri Kenya bwatwe baracari bumva babona hamakere katamba aragwiza umwimba abantu nta inflation uzakubona mu gihugu. Nta inflation uzakubona mu gihugu. Kuva yuko ibindi bintu bituma umwimbu uyongera birahari, yayo ntwari ibiriye ingena abantu bakora konkirasi bakora neza bya bihari. Ayo madovize ushaka kurangura ibintu urayaronka gukora ibintu ushaka kuinvestisa. Hamuga cura barati none ahi wacu n'umundi ho n'ivyo biciro turiko turavuga ati bere bigomba gukontrola. Okay. Baravuga yuko iyo to yagabanutse. Iyo to yagabanutse nyimba arama deni bazabashaka gutanga cyane. Wa mwimbu ni watataca wiyongera bigaruka hahandi. Cyane ko tubona leta iguma yakabavase muri bere. Ko tubona amadeni ya leta nkuko dore kuvuga yiyongera 16% andetema. Bigarutse hahandi kandi ibintu bibuzwa no muri East African Community baravuze ko amavasi araberebe atagibura kimwe cyo bagikoresha ibyo cyo bagikoresha ibyo bintu. Iga mahera biha muri bere kujana muri economy n'uburozi mu bisaza. Abantu batari kokora tamyi bataki. Behemba bari mu duha mahera muri bere. Bayo mahera bavuye. Iri kubutunzi nibiri ku mahera ukoze. Ubutunzi nibiri ku mahera ufyatuye. Ubutunzi biri ku mwimbo wiyongera n'abantu babanje gukora fuka abantu baza baravyumva. Uhenda abantu rero ngo baraheba cyangwa ko biratunda abahera widiza amataca afatiye ko leta itari karakora ikoze ngo amahera muri bere aya mahera baza kwakani hahandi nyene. Kandi ugasanga ntagiye mu byo gwiza umwimbo nyene ko turayito igikurikira ni intuze iyi differentiel de change. None ibyo biciro hakiri hagati y'amadovize yo ku isoko yo ku ruhande niyo muri BRB bikiri nka kimwe hafi kabiri double wumva gute. Kandi idaraza 70% abarundi ariko barakoresha bivuye hanze bica kuri isoko parallel. Nuvuga ko abarundi baramenyereye kugura ibintu byinshi bivuye ku isoko yo ku ruhande. Isoko ku ruhande ni ibesheje abarundi mu kwinjiza ibintu. None umva amadovize muri bebe muri umwanya ari karafashe cyane iyo arangura ibiki ico gitoro ko n'ubundi tubona uvuze yuko ngo reserve de change yongereye gatoyi yahora ku kwezi n'igice muri kirabaje ku mezi abiri none abantu bayibonera hehe
haje ku myaga nkuba amakonteri uzobona na commande muri 2020 itarari wala 2023 na 2023 itarari abantu ngo bashaka kuja bunze ku ma electricity na konteri akabu none we wumva ayo madubiza abari kafashiki politique fiscale uravye amatax ngena ingena gumayongera hako haba rosi ntuzei asset fiscale yongera bagomba ibya exoneration arenga bagahereza abantu bari hamakori bamwe iki kwaraye control hama baburi sakandrizare ama tax rodo bas ongereza haba babigira kabiri kubera kushaka watoza benshi ugasanga bari abantu ko bari ha double mari kwagira gute byose biza kubangamira economy na inflation ivyo biciri ayo mataxe karanduka n'ubudaza kuremera umuguzi wa nyuma nespa kandi insécurité fiscale twamamo uzura itegeko by'amafaranga leta ikoresha uko rihino na revisi bayo uzobona mu gicara kuri 10 miliyoni kuri miliyoni 20 igicara kuri miliyoni economy n'abantu mukora gute udashaka kugira prevision ngamande ku modoka kuri kure boroti modoka ngabande ku modoka yari miliyoni 10 muri juin muri décembre revisi bayo ngo bayo miliyoni 10 ivyo witi hari amataguza nko bari kubaningazira amataguza ugasanga ikomini shaka amataxe centrale shaka amataxe bakanigana ya site fiscale ntiyongeye byose biriza kuremera economy n'ubucuruzi ugasanga abantu bareka bano gukora no kwema cyane kugira gute kuri transport ibintu ku transport amazi uti bituriye gumagurukira iyo transport uyumva kugira umuntu yungurutse ibidarazo bikuri hari bijana hariya ayo mafuso nyamba zarabizana nibiki oja kwibido insase y'ibitiri 200 no murazira kubishira kuca ku bidarazo byiwe kurenga by'amakinga n'ibiki n'abatu byose bitagikora ngo izana n'ibisagara hamusara cyabuje bose nabimva ari mamodoka n'ibyo bitoro bitabonetse iyo inflation afise ibindi bintu yiboshe intuze ibi by'umwimbu nyine mu gihugu usanga rimwe mudakwiye mu bidaraza bimwe cyangwa ugasanga kudo production nini uravye nko mu burimyi Burundi ingene burimyi nta economy d'essai twituronka vuba uravye nk'umwanya abantu mu kurima kudutongo duto ukoresha isuka hari n'amatracteur bitongo binini baragira economy d'essai kudo production nini cyane kugira ujya mu munyagihugu avuga ati jewe narimye bya bigora umwanya nataye cyane nagize gute kugira ndonke amafaranga yoza kushubusha usanga ibiciro bengo by'ibidandi biribwa bigumwe kubera kudo production nini mugaba handi uri mu mahitano kandi ukoresha tracteur amahanga kwiye la production aba intensive quantité igashumbushwa n'ibiciro bigabanuka kantari nini birakompansa na politique nziza poste recruit atari ibyo gutwara ibintu amahera bataca yinjira mu gihugu byose bibiza kuremera economy ni biturire rero by'amapima irisite adanda usanga bari kwa baki basubira bagira iki ku mabarabara kugira iki makumire abo bose biratera bikaba ku transactionnel hari amayitide yagize mu bihugu byinshi bya Afrika urabona yuko la corruption mu bintu vyarimanta ibiciro na inflation kuri bisirimwo hama pema irisite ku bantu uri hibi wa mudandaza nawe imisi yose niba ari karara kugira ntahombe acagira iki aca bijana ibi bintu bitaza ntibiboneke mu monopole biduza ibiciro kubera speculation ibintu bibaye bike abantu bashabi speculate inzoga zibaye zike bakazispekira ko nusura kuyiroka 10 nabinga 10 nabinga none uravye nk'ikinyobwa ari ikinyobwa ca Ministerial cyagiye kiraduga cyayi kintu cyagiye kiraduga bijara kuri 2 3 buri sisi milisiko biskende milisiko haraciye imisi iyo bibuze n'abantu ni migwa 15000 20 la speculation amata uragera duga ngana kurugero ngana guti zo nyama cyangwa nibiki zo byo produit alimentaire n'ubundi
ubwira ashobora kwigitoro ugira ndabishikane ngahe amakubwira ibintu waza amatax baturihishije bakubari ivyo ndongo tukudaravuga rero twasaba kintuze kugira yose bize biratera imbere intuze bwa mbere twasaba ibanki nkuru y'igihugu guverinoma BRB turamusavye yongereze transparence ibyo byo gukora kuri politique monétaire byo ntibihagije ni d'abord transparent nazarasora historique de la patrimoine de devises n'aba contrat ico vyemeye n'amanuzi ngene vyagenze kugira abantu bashobore kwa n'amarapproche bakaba de verification conjointe yo twabiguriye n'iki akaba des enquêtes de vérification ituza gusa kuri nitwifya kuri declaration gusa ibije gutyo na itiye tuba tuko turaba kumure kuvyo ubutare zogira umwanya wo kubijamo ko byahita biragarantisa yuko ibintu bigenda neza hanyuma abagusora ayo madovize amabanki commercial uravyo amadovize yayo muri indicateur yaragabanutse nuba kumye ngo importation nini ucune ngo zumunzi kugwa mwiza mbere none BRB ibikora gute BRB banki nkuze guverinoma tugenda bikora ama pema yosaba akurikizwa amategeko y'ingende abantu binize ibintu mu gihugu za crédit documentaire za remise documentaire za transfer n'amadokument yerekana ko tubizi twabikoremo tubizi ngene bikogwa canke remezo zikontrola ibidanazo bija mu Burundi ko bikwije byangombwa biri yambara kibikamo ubona traçabilité canke n'abantu baba bikurira amadovize bagenda n'ubuzubone niyo byaci hari ingingo zindi turiko turamubwira zoja mu biro zikagaragara liste y'ivyo bidanazo byo kuri 30% niyi aba beneficia ayo madovize ni bande nagire liste sora rapport sukutubwira amara ari karinjira tumenye nakoreshwa no utubwira amara yinjiye tutabonesha ari karakora kugira igihugu kibomboke tuvyibonere uri kudufasha kibura amatari wa mbere iyo liste uri kudufasha iki Wowe tubera mu madovize ariko yumviye amakonti yarabuze mu gihugu ngukora amadovize uri kuravanga abadandaza gwiki abashaka kugira electricité kugira babiyogere mu gihugu none atamba konti bazoyinjiza gute uwo munyango uzogera gute Wewe mu madovize kwirungira mugabo igitoro bikanga by'abantu uri kure iyo bari kafashiki abarundi boko bamenyereye ivyo bidanazwa nivyo twamenyereye hamutubwiye ati produit pétrolier ziyongereye importation amahera asotse kuri pingo yongereye 70 kwijana 72 kwijana haje kino kiyongereye 72 kwijana mumva iyo ayo mahera bayasotse ngena ngani muri quantité y'amaflux 72% augmentation 72% augmentation turi muri aka kaka kigitoro gutya Murundi wese ahuri raporo yitwereka ngo hiyongere 72% y'ibitoro ngo bukuvye importa amahera n'ibiki ariko ayo mahera yarasohitse yagiye ku ivyo bitoro nyene iyo nco kibazo ayo monopole y'abantu baguma ku bintu bonyene hagarika ayo 70% yaguze ibitoro gute enquête unyene IG Cour des comptes yega amafaranga BRB sigwanyu saya guverinoma BRB saya president sayandi nayigihugu abantu nibajijuke bamenye ibintu ngene bimeze niho tuzokira saya mu general saya umuntu akomeye sayandi nayigihugu iyo soko we guverinoma BRB navuga ngo yo ku ruhande kuyizino ntabwo yihe vyangombwa ikina handi hose birahana amadovize abantu bayinjiza baje bose uko abantu baramenyereye ico giciro ca 60 ca double nivyo bidarazwa niyo bica ayo makonteri yose uvuga ngo aramutse
umuntu ashobora kumara imyaka 2 arindiriye kontere udushaka kugwiza umwimbu abantu nibakora ibikorwa by'iterambere vision tuje muri vision ashobora kugura konte umaze adresa konte ibi bintu nawo ditira ni kwiye no kuba beni sitasi mu kigo cya leta nk'ibindi bakabikontrola haba bagafasha abarundi bakava muri izi ngorane Banki Nkuru y'igihugu ikwiye gukora yigenga haba bakayikontrola ikabazwa bagakoresha professionalism abantu bagaca bayikontrola twagize ibi des produits stratégiques à importer nizi tout dérapage araguhana ntawe uja kwibunura ngo agiye wenyene ngo mpereza mpera gaca ku ruhande cyagasubiye ngo mpango ntware mu ivarizi ngo ngeri Dubai kame sinzi no mu diaspora nigeze kumva ari karavuga mu kiganiro abazi kibazo ngo uyahuye n'abantu abona bakomeye n'ibiki ngo afise ku aeroport ngo amantuze ngo amavarizi yuzuye amadolari avuye mu Burundi cyane mu kiganiro c'aba diaspora na ministre des finances nayibone mu diaspora ikarabivuga apaje abazi kibazo ibyo bintu ngatwe biduhesha isura mbi hariho ni projet d'importation zizwi kandi Banki Commercial yobikora akaba contrôler nayo harimo mode de bazwi za credoc ziri sécurisé zero amaromise documentaire hari ibintu bya transfert n'amadocument utanga werekana ama attestation y'amameza aba ya contrôler ibyo bintu yemwe perbe kura nk'umuhinga professionnel twizere yuko muri politique monétaire izosora gusohogwa après trimestre ya mbere y'umwaka janvier février mars tubona icyahindutse muri transparence tubona icyahindutse abarundi nico babarindiriye tuzoga dusore tugire analyse turabe hasohotse ikurikira turabe icyahindutse Ngo wateka finance import export bica bigorana kenshi kwatana amadovize ahari likidite z'amadovize bitwara zibonye zaragabanutse cyangwa tusanga yigiye kwigura amabond de trésor ya leta ningo usanga leta nayo nyene yakwiyambera muri beri kweza no kugurana amabanga ugasanga vyiyame amabond de trésor bakaza kwigura abahereza leta bagira ibyo basanga no ivyo ni ico tuba hamwe tuti kugira neza kumezoshika ko nundi kugira iyo mwimbo uyongeye ninga bavuga tuti les financiers de long terme ni yajya ba marché financier wumvise mu marché financier kwidakomera ngiro mu buryo amabanki basa place y'amahera ama assurance ni kintu gifite amafaranga menshi aje guparasa kuri marché financier aga finance development ariko cyo bitwarabonye ni marché financier kiravuga asanga ama assurance mingo ntari impliqué les assurances mu bindi bihugu zira finance development gusa kuko na mahera ari place yunzasoka bizo za bikoro zande bijya byo kwendereza amasinistre nizama biriko biraba mbere kugira yistabilize ala place amera ku mafina marché finance birikomeye urabona yuko ibintu yose kubera biza bitateguwe neza yo Portugal sanga biko birakomeye marché finance ni destiné gufasha kwa mahinguriro yaronka uburyo dorontero amwe uronka kazisha no ku myaka 10 n'itanu ari n'amamiliyari hanyuma rero nk'uwo amadovize nayo yabasha kugira amahinguro ushobora amahinguro utaciye uronka utegetse usabira kurongereza importation nibikunda uriko washinga amahinguro cyangwa ibintu bishoboye mu importation usanga ari ibintu kura hanze equipment ibiki ugiye muri berbe amadovize nibiki hakaca huga uwo muri tayabashaka kwa tutidaruhana rinye do credit ifashe marché finance ikura kamari do credit ku madovize biserukira abantu banze bakore bazabasubize bunye
waronse credibilité cyari marché financier kwa na marché financier extérieur la mabaye commercial ayo finance y'industrie ibi byo buri nyine ubworozi kumurva ngo igene bwogira kumbure kizobikine je narababwiye yuko hari gihe tuzotangura kuja mu gisata kimwe kimwe ricotera imbere buri nyine ubworozi tuzobushikira ingene bwotera imbere igisata cya kimwe kimwe kukindi mwitotera imbere coba n'ikindi kiganiro turavye ingene bumeze ingene amasatangwa ingene ngana igihugu itaragira ekipa ejo ni mwabonye muri Burkina Faso bagura amatracteur president za kuyerekana ati kame uyo revolution agikora uzogira umuntu wese ariko agenda nakajya gasuha kudeje iyo revolution agikora uyigira he revolution agikora utagira nangre n'umuntu azohindura agahamagira gute iyo revolution agikora uyigira gute igaje ryo niko nabwira abategije kuba ni ibintu monetaire ajya muri BRB nibiki uwo ni voleur ibintu bikiboshe c'est faux kamu wavuze ntuzeyi andetema oya bigi cyo akora ya sicho ya nyanti hagishi icyo gituma umva zijya izo entreprise zifise autonomie juridique personnalité juridique ni entreprise itanga ama dividende muri leta irariha amakori muri leta bafana ivyo ntucuvuga bamaherago uyarogire zo kugiye kuyasukiranya na INSS so ne pas tout ça ni entreprise iravyikira ko abanyagihugu ama extension na politique d'investissement yarikira kugira ifashe sujuza gusukiranya rengo abaherango akuje muri centrale ngo yibigwe no une entreprise publique irahari leta ishaka kwiki mama dividende yo yumbuze ni tama dividende muri leta amakori ku maruveni ama imposte reveni abakozi baranganje ni yataka muri leta no umva entreprise ico ifara leta ni nkizi iyo rero entreprise ni nka regide zifise amanuza ayimaya iragira reinvestissement nyine nayo ikagira reinvestissement izumuyaga kuba tugura amakonti tugira iki tukora ibi nibi ibyo byari bivuze ni entreprise zifise uburyo kikoranye ni ukayiha ama mission ati turaguhaye ama mission yo gukora ibi nibi uri onatere teza imbere gisata cyo kugira cyo kumeza mu ngo tabwe kwasukira daro ariko nawe yarigida atagenda gukora ibiratokoze bagiye guhenda abari mu cyagiye kugira gute so pas du tout ça kandi la performance d'une entreprise doit être individuelle bakayibona yirikira kwa nayo bakayibona wa gutanga ama subvention bakayugara cyangwa bagahana bayitwara baba proposa yuko muko atashobora ariko arakora leta tugera ndetse na muri bayo inde itora yonyene ko leta nayo nyene muri igitora yonyene aho ikiyandita kuri regide zireka biratandukana regide kigura amanuza ama bondi trésor ivyo uja gutora amakori gusa leta urire nabo bivuga byo utora amakori gusa nama dividende ivyo ushatse bwati gurana regide zuyigura c'est ça le tout aussi financier ligwama ugurana uzoyisubiza ucomera nka wa wundi iyo umugabo afise akabari kadaraza umugore n'abana acaza kunywa ngo n'ivyanje byose atariha azana abantu bajwa ngo rego sivyo umuryango sivyanje nyene ngo twese ngo nibicanze nibica biho Diwizi aba muhira ka umugore n'abana bakagira akabari bakakora nabakazaranzana babagenzi biwe bakabanywa banywa ngo kugutanya ngo byose buri cyo ngo jenda baharasi ngo byose ifatanye iriha nawe hama akabari gatera imbere gakore hama kafuzo gatoza gufasha c'est ça l'orthodoxie financière iyo logique ari karazana c'est faux en économie